Ndabaramukije kaze muri kino kiganiro ikiyago c'Inama Nshingamateka mutegurirwa n'igisata co kumenyesha amakuru n'ubuvugizi mu biro vya Nyeniteka umukuru w'Inama Nshingamateka. Muri kino kiringo c'isasa rya Kigarama umwaka w'2023 Inama Nshingamateka iri ku kivi mu guserukira bene gihugu gutora amabwirizwa meza ku neza y'abene gihugu hamwe no kugenzura ibikorwa vya leta. Ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 22 Kigarama umwaka w'2023 Inama Nshingamateka yarakoranye aho yari iramutse yiga integuro y'ibwirizwa isubiramwo ibwirizwa ritunganya uburyo leta y'u Burundi iriko irakoresha muri uno mwaka w'2023 ushira 2024. Umutumire w'iteka akaba yari umushikiranganji Odase Niyonzima ajejwe ikigega ca leta. Nkuko yabimenyesheje iyo nteguro y'ibwirizwa ije gutuma amafaranga atakoreshejwe mu gice ca mbere c'umwaka ashigwa mu bindi bisata biyakeneye cane. Gutyo igihengeri cari mu buryo leta ikoresha kibone kugabanuka cane. Ico gihengeri kikaba cavuye ku miliyaridi 685 z'amafaranga y'amarundi kija ku miliyaridi 426, nukuvuga ko cavuye ku bice 6 n'agace kamwe kwijana kija ku bice 3.8 kwijana. Mu bisata vyari vyahawe uburyo ariko bukaba bwaciye bujanwa handi twovuga nka obuha, twovuga kandi ubuyobozi bujejwe amabarabara ARB, ikigega cyo guteza imbere amakomine Phonique hamwe n'amafaranga yaragenewe gusanura ikibuga c'indege mpuzamakungu Melchior Ndadaye. Ubwo buryo bukaba bwaciye bushigwa mu bindi bikorwa bitegekanijwe gukoreshwa mu mezi 6 ari imbere harabwe ibikorwa vyihutirwa mu gihugu. Ikindi kiri muri iyo nteguro y'ibwirizwa nuko amatagisi kw'isukari yagabanutse kugira ibashe kuboneka kandi igiciro cayo kigabanuke, nayo amakori ku miduga izimvye cane idaca amahera hamwe no ku mivinyu ya champagne araduzwa kuko bifatwa nk'ibigurwa n'abantu bifise kurusha abandi. Abashingamateka barashikirije amakenga ku mafaranga yatswe igisata kijejwe amabarabara kandi turi mu gihe c'imvura ari naho amabarabara usanga yononekara bigasaba kuyasanura vyihuta. Umushikiranganji yamenyesheje ko ibisata obuha, Phonique na ARB bigifise amafaranga bitakoresheje mu myaka iheze kandi menshi akwiye ari nayo bizoca bikoresha muri aya mezi 6 asigaye. ARB kuri konti yayo ni muri gihugu iriko amafaranga atari make. Ayo mafaranga rero tubona yuko akwiye kugira ngo muri amezi 6 bashobore gukora ibyo bashobora gukora muri amezi 6. Mugabo yandi yanditse kuri ibyo bikorwa tuyafute kugira ngo nitwandike ko amahera kandi tubona yuko aje kuongereza igihengeri kandi bitazokora. ARB rero twasanze ifise amahera ku makonti twagiye turashirako itarakoresha yababa hafi miliyari 30, gukoresha miliyari 30 mu mezi 6 umva ko atagikorwa coroshe. Naho vuga rero ngo twahagaritse ibikorwa. Hama na ubuha nawe nyene twasanze nawe nyene ifise handi mahera twagiye turabarungikira mugabo batarashobora gukoresha yose. Kuko ibi bikorwa ni ibintu bisaba integuro bigenda birakorwa ku masoko usanga bifata umwanya. Rero iyo mahera twayasa ku makonti yabo rero bituma twongera ko yandi bice bigeze ikiribiro rubije. Rero barafise amafaranga ntibazohagarika ibikorwa rero n'abakozi ntibazohembe gubusa n'ibikorwa ntibizohagarara. Rero ivyo ibishoboka byose bashobora gukora tubona ko uburyo bufise bashobora gukora rero. Nka obuha irafise amafaranga kuri konti arenga miliyaridi 16. Rero ayo mafaranga yose kugira ngo ishobore kuyakoresha mu mezi 6 ari imbere tubona yuko akwiye kugira ngo bakore. Phonique nayo nyene twasanze ifise amafaranga menshi kuri konti itarakoresha. Cyo tubazuti nayo nyene yocibanza gukoresha ari ku makonti. Nako ndavuga ayo tumaze kubona ku makonti kuri Phonique tubona ko ariko miliyaridi 16 zimaze kuja kuri konti yayo. Nawe muri ibikorwa bategura gukora nko kubaka amazone amakomine mashasha tubona ko ibikorwa by'intango bashobora kubikora muri amezi 6 ari imbere dukoresheje amafaranga ngana miliyaridi 16 ziri kuri konti. Ayo yandi rero twanditse kuri ibikorwa tuba turayabangiriye kugira ngo
aze yandikwe muri budget ikurikira ko ibikorwa ntibice bihagarara turashaka muri budget ikurikira. Bamaze kuyica ijya nino banyakubahwa abashingamateka baciye bemeza iyo nteguro y'ibwirizwa 100%. Integuro rero y'ibwirizwa turayemeje 100%. Muri iyo shingano nyene yo gutora amabwirizwa meza, Inama Nshingamateka yarakoranye ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 26 Kigarama umwaka w'2023 kugira ngo yige integuro y'ibwirizwa rigenga ingene leta y'u Burundi ifata amadeni haba mu gihugu hagati canke hanze y'igihugu. Umushikiranganje Odase Niyonzima w'ikigega ca leta niwe kandi yari yaje kuyisigura imbere y'abashingamateka baserukira bene gihugu. Iyo nteguro y'ibwirizwa izotuma leta irimbura amadeni yose yafashe hanyuma imenye ico yamariye igihugu n'abene gihugu hamwe naho ibikorwa ayo madeni yafatiwe bigeze. Abashingamateka baboneyeho akaryo ko gutanga ivyiyumviro vy'ingene abanyonyeza amatungo ya leta bohashwa gose. Basabye ko abantu bose bahomvya canke banyonyeza amatungo ya leta bofatirwa ingingo ruhasha harimwo kwakwa ivyo bivye vyose. Umushikiranganje y'umutima menyo kuko iyo bamaze kukugira umurongozi uratimbuka kuramwo mpunzi n'ikimenyane ico mbona rero cokogwa mbere je novuga kwitoteba hamwe nayo ma entreprise n'aba bose tumaze imisi twumva yeni cyubahiro se barunda asemera ati nkariya muri za obere akavuga yuko abarosete babayiba twizere yuko nyako bamushikiranganje n'ivyo namwe mubibona abantu nibasubize ivyo bintu bivye nta kuvuga ngo jewe ngo ndahakanye kuko niwe wari uhari nta wundi abibazwa niwe wabibazwa nimba barakurenganije nawe uzokwitwarira leta mugabo babanze basubize ivyo nonekaye kugira ngo by'ukuri tuve muri ibi bintu turimo. Jewe nyene iteka sinovuga ngo babashire mu gasho kuko mu gasho babagenda naho nyene kurundarunda nayo baguma bagi vya leta bavuzwa na leta naho nyene n'ibindi bintu nibasubize ivyo bintu byose bivye hanyuma babaka kazi bagume muhira kuko bagiye mu gasho ni kwa kundi nyene leta igumi hahombera kandi tudahendanye umushikiranganje niwe wa mbere ategerezwa kubibona kuko niwe muntu abijejwe abona niwe akurikirana ku munsi abantu bariko baronona ibintu. Sinumva rero ngene tuzokwirirwa kuri kabajende ngurumva si jewe kandi ari we yarahajejwe none ari we yarahajejwe undi yoca bibazwa ninde nibasubize ivyo bintu ahubwo novuga nti uwo mwaka utangura tiko turarangiza umwaka abantu bose bafise ivyo bagirizwa nibabisubize kugira ngo abantu bose babone kirazira hanyuma uwo muntu biboneka yuko yononye ibintu by'igihugu nta kamaro uko baguvuga ngo nibamukure bazosubira bamurondera handi kuko ari umuntu bakuru no musinga bakaja bamushira handi nibaje muhira bica byerekana ko vyabananiye nta kuntu wotwara ahantu imyaka 5 aho gutera imbere bigatera bisubira inyuma ngo basubire bakuteza yandi mabanga. Nyako bamushikiranganje ry'umutima menyo uko burya ngo kubita nyambari nk'intarabizi haka naba ari umugenzi wawe hushura nimba ari mutoyi wawe hushura abantu bazesha baja ku murongo ntibikunda ko umuntu yondeturuna amafaranga imiliyaridi gusange nta kintu kimwe afise niba byanditse ku bagore cyanya bahabara cyanya ibiki nibifatwe nibagire traceability babone ayo mafaranga yagiye kuko nta muntu yondeturuna umiliyaridi ngo yariye brochette ka ayo mafaranga yoba ya investishe quelque part yoba yuguruye moro je ne sais pas yobagize naho byo biri hanze la coopération à travers l'Interpol yokora naho byo biri hanze bigafatwa bikabaro couvre ku neza y'igihugu n'abanyagihugu. None nigiki cokogwa kugira ngo Uburundi bureke kuja mu madeni maremare. Nyeniteka aratanga intumbero. Abo bantu nta guhakana bikirimwo kuko ivyo twabikeye hirya no hino kuko leta bari yakujeje amabanga oza guhakana ico leta yakujeje nta guhakana ikindi cyaba kabiri nuko abantu baca bafatwa cya gatatu nuko abo bantu baca bategekwa gusubiza ivyo bivye cya kane nuko bahanwa cya gatanu nuko batangazwa mbonesha kure bakamenyekana no
mu nyandiko hose ku masitade hose bakabashyira kugira ngo bamenyekane. Icya gatandatu ni uko nibyo bazoba bafise bazoca byose babibambura mu gihe banse gusubiza. Ubwindwi bagaca barungika iwabo wicara iwabo. K'umunani nta hantu na hamwe bemererwa gukora no mu waneje ntibajyayo nayo iwabo ntayo bashinga. C'icenda bavuze ko nazo bari kuba maraya babo ko nayo bazoyazurayo bakayakurayo. Ivyo bintu bazoba bafise navyo bigafatirwayo. Bamaze guca ijya nino iyo nteguro y'ibwirizwa banyakubahwa Nshingamateka baciye bayemeza 100%. Intego y'ibwirizwa tuyitoye 100%. Mu bindi vyaranguwe n'Inama Nshingamateka muri iyi ndwi ya nyuma irangiza umwaka harimo kugenzura ibikorwa vya leta. Muri iyo ntumbero Inama Nshingamateka yarakoranye ku munsi wa kane igenekerezo rya 28 Kigarama umwaka w'2023 aho abashingamateka bari baramutse babaza umushikiranganje Ibrahim Uwizeye ajejwe ubutare n'agataka, amazi hamwe n'amasoko ntanganguvu ingene ubwo bushikiranganje bwakoresheje amafaranga leta yari yabuhaye mu mwaka w'2019 ushira w'2020 hamwe no mu mwaka w'2022 ushira w'2023. Mu cegeranyo cyakozwe na sentare ijejwe kugenzura amatungo ya leta vyaribonekeje ko ubwo bushikiranganje budafise igisata gikurikirana ingena amafaranga ya leta buba bwahawe akoreshwa kandi ko atavyegeranyo bikorwa bijanye n'ibikorwa biba vyaranguwe. Ikindi cibonekeje muri ico cegeranyo nuko ibitigiri vy'abakozi bitazwi muri ubwo bushikiranganje, mbere bamwe mu bakozi ntibagira amadosiye nayo abandi bafise amadosiye adakwiye. Ubushikiranganje burimo ingorane nyinshi. Iyi ministeri ntibaho. Ministeri rya organigramme, ministeri rya manuel de procédure, ministeri ibintu bijana na rapportage ntibikora, ministeri ibintu bijana na procès verbal ntibikora. Meme n'abakozi bamwe ntibazwi. Certains membres du personnel n'ont pas de dossier administratif ou ont des dossiers incomplets. Twebwe tukavuga yuko igihugu gihomba, kumbe muri ministeri hari abantu b'icyatacu bariko barahomvya igihugu. Mu izina ry'Inama Nshingamateka dusabe iyi ministeri baze bayikorere reforme. Ibibazo vyagiye biragaruka cyane bijanye n'ibura ry'igitoro hamwe n'amatara n'amazi, ivyo navyo bikaba ivyankenerwa cyane mu buzima bwa bene gihugu. Kubijanye n'amazi n'amatara abashingamateka barashikirije umushikiranganje akababaro bafise kingene biguma bicikagurika. Ivyo navyo bikaba bifise ingaruka mbi ku magara no ku buzima bwa bene gihugu, mbere handi naho hakaba atanibirabashikira. Quartier Gasekebuye n'ubwa mbere imaze indwi zibiri itagira amazi, kandi iri muri quartier bavuga ko itari kwiye kubura amazi. Quartier Directeur General Regidezo abamwo nta mazi ashikayo. Mwitegere rero mu bisiza epidemia ya kolera kuko amakaritiye menshi gisagara nta mazi ahari. Sinzi ico umushikiranganje tubwira yo kwizeza abanyagihugu yuko aya mazi bonekeje ushaka hirya yejo ko nka quartier tubamwo ukwezi kugira guhere atani marikorotse kandi sikure yaho abategesi babiri baba. Ngomba mvuge rero abenego ba commune Bukeye intara ya Muramvya, transfo yaragize ikibazo yashesha amavuta yo ngwikeneye kozwa no gushama amavuta mashasha. Biragoye kumva kungene gushama amavuta nukoza bitwara ukwezi amezi angahe. Enya kwa mushikiranganje twaririye Noyeli mu Kizime, ndabaza ni turire bonana yo mu Kizime murakoze. Iki gihugu cyacu cyaraciye mu bintu byinshi byabijanye na embargo, intambara, ibihano mvamakungu, ariko twigeze tubona ikena ry'ibitoro, ikena ry'amazi n'amatara nk'uko tubibona uno munsi. Jewe rero nk'uko turavye raporo tukaraba n'ibimaze kuvugwa, ubwo nta sabotage yoba ihari. Ahandi bati hari n'ibice bahengera hari umutegetsi aja kubagendera
bagaca bagerageza bagakoresha ubundi buryo kugira berekane ko amatara n'amazi bihari kandi atabihari. Ikindi nacyo nagomba kuvuga ni kwajya amashirahamwe yagiye arakora ibintu mwumvise bijya byerekeye amazi n'ibindi. Ndibaza ko ufata ingingo ko bokwemvantoriya amashirahamwe yose yakoze bijya bintu ntabikwize cyangwa akabikora kutariko agashirwa ku rutonde ntazosubire gusomisiona na rimwe kuko nk'akarorero nko muri commune Nyanzarake kwisoko ya Muyange harigeze kugururwa amatara nyiri cyubahiro mukuru y'ugaraza baramuhenda ngo amatara yarakozwe kandi bakije groupe. Vyukuri ibikorerwa muri ahamere murabikurikirana neza. Muri ahamere harabera y'utuntu bigoye no kumva. Bakaronka isoko yaho baza gukorera amazi. Mu ntara ya Ruyigi muri commune Kinyinya barakoze ya mazi. Ayo mazi ukazorindira ko azoshika wapi? Mugabo bazi yuko ari urugendo rw'umunyacubahira azoza hari amazi baca biyaranje akaboneka. Asubiye inyuma usubira kuyaronka. Abandi bashingamateka bati hari n'abene gihugu Regidezo isaba kwigurira ibikoresho nk'amapoto kugira bashobore kuronka umuyaga nkuba ariko bakarindira bakabura kandi bararishe amafaranga yabo. Vyukuri Regidezo iradandaza canke itangira ubuntu. Nimba idandaza byogenda gute ho mwene gihugu yo yitura ikaza igapima akariha ikamubwira ati gura amapoto akayagura agacamara imyaka 10 ahagaze adashobora kwakirizwa itara kandi plan zose aribo bazikoze. Hari n'abandi bashinga amateka bashikirije amakenga kuvyo bumva bijanye nuko umuyaga nkuba ugumucikagurika bivuye ku bikoresho bigugwa biba bidakwije ibisabwa. Duhere nko mu mashirahamwe manini nka Regidezo canke OTB bijanye na karite bagura ni bya bindi bijanye n'umusuma twavuga ejo bundi biciye mu masoko bagura ibikoresho bitari byo bidakwije les normes les spécifications techniques ugasanga baguze izitarizo hanyuma babizanye ngaha ntibikore. Ibyo bikoresho biravugwa yuko muri ayo mashirahamwe twavuze n'ayandi tutaramenya nkumbure ngo biriho byaguzwe amahera menshi y'igihugu mugabo bidakora biri mu mastock. Hariho akarono tanga kubijanye na Regidezo haravugwa yuko umuyaga nkuba wavuye kuri wa rugomero Rusumo Farzo warashitse ngaha mu Burundi mugabo ngo basanga ama transformateur ahari ntashobora kwakira bemeye kwakira acashuha ama transfo ashushe baca bakupa ngo niyo mvo yaje amadelestage mubona turimwo uno munsi. Umuyaga nkuba ngo wavuye muri Rusumo Falls wore nuko ngo ama transformateur ari mu Burundi ashobora kuwakira kinumva ari kibazo gishasha cyo bari ko sariteye ubwo. Umuriro wa Rusumo Force wa megawatts zishika hafi 26 turonka twahora tunaziproduiza izo tutarazironka ngaha kumva yuko igihe zijya mashine twazihagaritse kugira twakira uwo izindi twarazihagarize sindavyumva. Iyo mpamvu nivyo kumbure ahava mpa icegeranyo ubijejwe hariya mugabo byo bari ibintu bitangaje ko ndavyumvise ngaha. Nayo kubijanye n'ikena ry'ibitoro ririko riribonekeza muri iyi minsi sozera umwaka abashinga amateka bati mushikiranganje abene gihugu bararushe. Nikijanye n'igitoro twaramutse ingingo mwarayimufashe ariko iyo ngingo nuvumengo mwaye kutubwira neza uko ugiye kuja mu ngiro kuko ntituzi ko ari ingingo yo gupfufahaza sinzi ko ari utwereka yuko tugwaye ingwara idakira twaye kumenya tuti mbega bizogenda gute muzi ntara hagati mu gihugu ko ikibazo cy'igitoro ari kimwe bizogenda gute ama station mwatoye misunzi iki mbega ingingo izo kora gushika ryari kuko vyukuri ikibazo cy'igitoro kiraturuhije abarundi twese ku mice yose y'ubuzima bw'igihugu. Iyo station munwerako nivyo kunda ko abubakwa abashinga amateka nabo bayinwerako. Jewe rero nkibaza nti mu gufata ingingo zo guhindura kwari kugira ngo haboneke akarusho mugabo uyu munsi ko turiko turabiraba dusanga ko karusho sinzi mwebwe appreciation yiwanyu mugabo jewe mbona umenga ako karusho kumbure mwifuza ntikabonetse kuko n'uyu munsi turacari muri iyo classe y'igitoro. Banyakubahwa aserukira bene gihugu bati mushikiranganje ubushikiranganji murongoye ni nk'umutima w'igihugu
hagize igipfa ni igihugu cyose kica kimererwa nabi. Abandi bati teza imbere igisata cyo kwimba ubutare kuko nico cyo kwinjiza cyane amafaranga y'agaciro. Iyo habaye erere hapfa byinshi cyane. Nyakubahwa ikijegera cya kabiri aje kuvuga yuko zijya modoka ziba zitonze hajya nk'imodoka igihumbi zihagaze ku mastation. Eske turiyumvira abantu barenga ibihumbi 3 zari gutwara ku kazi baba bicaye muhira, baba baje gukora muri leta, baba muri privé bicaye muhira. Iyo amatara acitse mutegetse kuba très sensible. Turibuka yuko haro amafamiye araradafunguye kubera amatara yacitse bakoresha gutwo tuntu tw'amatara. Iyo amazi yabuze turibuka yuko nkakorera pe ataki igatera igisagara cyose abantu bagahona. Mugerageze muze muraba sensible umwanya wose ntimusinzire kuko ibibazo ereri bayiwanyu izikomeye cyane gusoma mu zindi ministeri. Ibintu by'igitoro, iyi market de devise, iki kibazo cy'amazi n'ikibazo cy'amatara, c'est de simple sabotage kuri politiki y'umukuru w'igihugu. Byumvikana yuko ijya vision 2040 na 2060 idashoboka kuko ibi ni nk'amaraso mu mubiri. Iyo amaraso abaye make mu mubiri umuntu azingama. N'ubu ku gihugu habuze amadovize, hakabura karubira, hakabura amazi, hakabura amatara, igihugu kirazingama ntaho tuzoshika. Abantu baratonze ku murongo, n'ubu baratonze. Umukuru w'igihugu yabati reka jewe basi ngerageze nirondere igitoro, none nikibonetse abantu baza kukiryanishirizamwe abandi. J'insiste beaucoup bishobotse habeho société nationale yima ubutare gutyo ubutare buvemwo amafaranga mvamakungu, amafaranga y'agaciro, na bya bikorwa byashika ntibiranguke neza bishobore kuranguka. Kuri ivyo bibazo byose byashikirijwe n'abashingamateka, umushikiranganje yaragize icyo bivuga ko aho ashikiriza ibiriko birarangurwa kugira igitoro, amazi n'umuyaga nkuba biboneke. Amazi meza n'ubuzima, iyo ubuzima bubuze birumvikana ibikurikira. Ukuntu byari bisanze bitunganijwe, twaragira imigambi yo gutanga amazi, mugabo ugasanga hariyo agahaze, ugasanga ahubwo n'imigende yakozwe yaramaze kononekara, ugaca wibaza mbega nakahe kamaro ko gutanga amazi ahandi hashasha n'ahakera harononekaye. Bica bisaba yuko twabwiza gufata intumbero yuko ahubwo vuba bwangu tubanza tukaraba hononekaye kugira ngo tugire gute tuhatunganye, tugire ingufu nyinshi zo kugira dutunganye hononekaye. Ndabona yuko nubwo hakiri agahaze ni gisata cyariko gitera imbere gusumba ibindi bisata, kuko ingomero ziko zirakogwa nk'ingomero ya Jiji Murembwe, turiko dushira ingufu zikomeye muri urwo rugomero kugira turabe neza ko nkuko twavyumvikanye n'abariko babikora no mu nteguro twakoze, kugira turabe neza yuko mu 2024 mu mpera twokwakira urugomero rwa mbere, hanyuma mu ntango y'ibihumbi 2025 twakira urundi rugomero. Murumva yuko ni Jiji na Murembwe. Nivyo turiko turakora, ingufu zose niyo ziri, tujayo tudateguje kugira turabe neza ko twokoresha, twohimiriza bari ko barakora, turabe ko urwo rugomero rwogira gute gotera imbere. Byumvikana mu vyerekeye vy'umuriro turiko turakora ingufu zidasanzwe kugira ngo umuriro uboneke ari mwinshi. Rusumo force isa nayo nk'iyarangiye, kuko nibaza neza ko nko mu kwezi kwa gatatu niho tuzotuma ko indongozi abe n'icubahiro baturongoye muri bihugu bitatu bazoza kuwakira la reception, hanyuma gutyo icyo gisata muri Rusumo force tube duhejeje imirimo yabo. Hanyuma muri icyo gisata twavuze igitoro, ariko igitoro twumve neza yuko si ikintu twiyimburira. Yaba aricyo twiyimburira twese twohimirije tukarima, kwa kundi yavuga ngo cova mu masaka, twogira Imana keva mu masaka, twoyarima menshi kugira ngo dukuyemo igitoro cyinshi amadukoresha, hanyuma turonke igitoro cyoza kudufasha.
ubwo nubwo biruko rero ntabwo igihugu cicaye ni gisata ico gitoro kiri ma priorite ya mbere y'igihugu. Ni nayo mpamvu mubona nimba twabonye ko mu kahise byakoze nabi duhindura duhiga mbega ni hehe byokorwa neza gusumba amafaranga ni kimwe no gutunganya n'ikindi. Ivyo byose bikoranye hama turabukunda igitoro coboneka ngaha mu gihugu cacu atakibazo gihari. Nivyo ubu hariho igitoro turiko turaronka ku rugero rwa mbere rw'imiliyoni zishika 36 zoza ngaha muri gihugu cacu. Uwahawe kubikora nararungitse ubutumwa ndongeka umuntu ndamurungika afata indege aragenda kugira ngo bahinyanyure barabe nyabuna gute igitoro coba cinshi cyane ngaha. Mu minsi heze nararungitse umuyobozi mukuru ajeyo kugira ngo akurikirana muhimirize yarinye imiduga myinshi cyane. Ico yari yamaze ku affect ahandi akitwandike ko igitoro kiyize kuko amafaranga ariho. Mu kurangiza nyaniteka umukuru w'inama nshingamateka ati dusabye ko hoba inama rukokoma mu bisata byose bigize ubwo bushikiranganje kugira ngo mu mezi anatarenga hace haba irindi genzurwa yerekana ko izo ngorane zose zarangiye naye abakozi bakora muri ubwo bushikiranganje badashaka gukora kugira ngo izo ntambamizi have bakugwe mu kazi ubutarariye. Mworganize les états généraux retraite muyimaramwo imisi 3-4 habe état généraux yo muri ministère kugira mubanze muvugane mwisunza kakababaro twebwe twagiye tubasigurira arakabaro ka bene gihugu kugira mubasigurire muri yo retraite hanyuma mufundike ingingo zishira mu ngiro bimwe twumvikanye hano nuko mumaze kutwemerera yuko hagiye kuzakoreshwa iyindi audit inyuma y'amezi 4 canke 5 kandi ko ibizokorwa muri yo audit nidusanga atacahindutse inyuma y'amezi 4 cyangwa 5 yo audit nizokora ku bantu ikiremura kitwemereye iki kirahagije kugira ngo bumve ko tagahengwe tuzoba kandi n'imbere yaho nyakwa mushikira turashobora kuzongera kubatumako noneho mutubwiye muti tendance mbona ndayibona uko kugira ngo twizeze nizo twongeye gushika aho tuza gutora iyindi budget bakirimwo abatazoba babishoboye cyangwa batazoba bemera gukurikiza umurongo mwebwe mubaha. Aha hari ikintu cyagiye kuvugwa ikintu kijanye na inspection générale ikintu kijanye na coordination ikintu kijanye n'amakaye de charge ama mission kugira ngo twumve ko ibintu byibure hari teze kugira ngo batandukanye ibintu izo zinjiranamo babitandukanye. Abashingamateka bakaba basabye ko bene ivyo vyegeranyo vyoja birakogwa mu bushikiranganje bwose eka mbere no mu bindi bisata by'igihugu kuko birerekana byinshi usanga bitari bizwi. Aha hakaba ari naho dusozereye kino kiganiro turabashimiye mwebwe mwese mwagikurikiye naho ubutaha.